Mu gihe hariko harakorwa isuzumwa ry'abantu bose bafise ibibanza badandarizamwo mu masoko 10 yegukira igisagara ca Bujumbura kuri uyu wa kane igenekezo rya 18/0/2024 abakozi bo mu biro vy'igisagara ca Bujumbura bazindutse gukora iryo suzumwa mu isoko ya Jabe. Kabavamo Jean Berkimas umukuru w'isoko nkuru ya Jabe arasigura igituma iryo suzumwa ririko rirakorwa. Ubere yarafashe ingingo yo guha warasanzwe akorera mu kibanza bagaca bakimuha bwego bakenguza amateka bashinga amateka abo muri presidence baraje kubaza uko bari bazi ko amasoko kioske ari leta yazubatse mugabo basanze ya makioske abene gihugu abadandaza aribo bayibakiye kumbo bure bace bafata ingingo yuko uwibakiye kioske ari wasubizwa ikibanza ciwe hanyuma akakidandarizamo canka bikoresha ico ashaka. Uwo mukuru w'iyo soko ya Jabe arahumuriza ko atamwene igihugu numwe azonyagwa ikibanza ciwe. Nta muntu numwe ariko aratwagwa ikibanza ngaha mu isoko. Kiretse ko na nyakuba umukuru w'igisagara yaravuze yuko umuntu azoba avuye mu kibanza kitari ciwiwe duca tumuha ikindi kibanza ahanyene mu isoko. Muravye mwabonye ko hari ibibanza byinshi bisa nibigaragara kandi abahabwa ibanza nta nakimwe bakwa kiretse ko baca bari hameri na obeye akajambo kihumure no bahasi umukuru w'igisagara jambo gihumure yaritanze jambo gihumure yatanze nuko atamuntu azobura ikibanza ngaha mu isoko kuko ibibanza birahari. Mumenya ko intonde z'abadandaza zizova mu iryo suzumwa arizo zizokwisungwa mu kugirana amasezerano y'abadandaza hamwe no kwegeranya amahera ibibanza bizokoteshwako.